Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka vyose harimwo politike, intwari ibereye, hagati y'akazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ko bategetsi bagiye batandukanye ngo ngaha mu gihugu, yoba abo muri politike, abo mu nzego zo kwivuna abansi ndetse n'abo mu nzego z'umugambwe. Muri politike nta mayobera abayo kuko ni ibiharuro bikorwa n'imitwe y'abana b'abantu. Ibi niko bamwe mu bahinga babivuga. Ngiba amayobera bivuye ku gatwe gato kuyikurikirana. Ahwebuza ntabone ivyo iyo bitaye umutwe kurya nk'urorera urubugu akabona bayora inka mu tunogo bakazikwiragiza irya nino ariko ntabone iyo bija. Nyapolitike nyene iza kwitwa akayobera abahingi y'ukuri kwayo kugizwe ikinyegezwa hirya no hino hagakwiragizwa ibinyoma bicishijwe mu kanwa kabo aba nabariya bizera. Iyo rero umuntu yamaze kwizera ikinyoma runaka kuko yakibwiwe n'uwo yizeye, yo haje kwa kuri ntigupfa kumwinjiye kuko ikibanza ko kwicayemwo mu mutwe iwe haba havyagiyemwo ca kinyoma. Ukuri kwigenwa ya Vice Ndayishimiye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kwamye kuvugirwa mu ntamatama gushika uwo munsi ko kwemera uko vyagenze kwa nyavyo bihindura ibintu vyinshi vyari mu mitwe ibogaboga ibinyoma, haba mu bita ko bari mu mugambwe uri ku butegetsi, haba mu bita ko ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ko bose baremeza ko Ndayishimiye atashinzwe imbere na nkuru nziza kubwo bushake bwiwe ahubwo yoba yarabitegetswe. N'ibintu vyatanguye kumenyekana. Nka bose baremeza ko nkuru nziza yaratunanye irindi zina ryo wari kumusubirira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ubu nawe kubaza umwidondoro wiwe yari yamugomwe ko ari umugabo niryo ivyo ari korohera nkuru nziza kubandanya twara igihugu aciye muri uwo musuko wiwe. Nk'umunya makanaki menshi nkuru nziza amaze kubona ko izina rya Ndayishimiye adashobora kurizibukira bivanye n'uburemere n'ubuhangange bwahazananye iryo zina, yaciye amwiyitirira avuga ko ari samuragwa wiwe ari we yamuhisemo kuko bagendanye. Ariko ko samuragwa vyagiye gutangaza abarundi n'amakungu bumvise ivyo nkuru nziza yari kuraga Ndayishimiye vyose vyigumije ko abicishije mu itangazo ryasomwe mu ikoraniro kaminuza ryabereye Igitega. Karigunguza muri iryo tangazo habanje gutangazwa ububasha zogumana mu gihugu, ari yongera ko nubundi atarasanganywe mu nyuma abariho avugwa izina rya Ndayishimiye. Kubera rero nkuru nziza yari yababajwe nuko gushiraho wowe atashaka nawe yakenyura ivyiwe abanza kwizuza ko ivyubahiro vyose vy'umugambwe n'ivy'igihugu kugira ngo Ndayishimiye azokwisange atasha afise. Ariko nkuru nziza yamenye ko igikorwa canyuma abagabo bari bamukeneye ko kwari ukwemeza Ndayishimiye gusa kugira bazokwitwe ko ari we yamuzanye, maze ivyo azokora vyitwa intumbero yamuhaye. Kuri babandi rero ibisoro vyihuta mu mitwe calcul mental baca bumva ko abahise mu izina rya Vice Ndayishimiye bari bazi neza ko ivyo bagiye kumutuma bizonyinyira abarundi benshi. Uko kwerekeza abarundi akotsi gakoroza amosozi vyategerezwa gukurikirwa n'inyidogo hamwe n'imiragwe vy'abashigeshwe, gutyo rero bazobite kuwa bazaniye ako kazi kanatsinda byari bizwi ko atazoba gihari kugira yiregure. Mu ijambo ryo gushikiriza Ndayishimiye nkuru nziza yarakoze kwitama babagabo ababwira ko ari bwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi umukuru w'igihugu yatoba azoba bisikanije amahoro n'amusubiriye. Ubwo butumwa nkuru nziza yaburungikiye abari bamutegetse gushiraho Ndayishimiye ku nguvu kuko ngo bari bamugabishije ko atazomara ikiringo ca gatatu. Ntawuzi ko nkuru nziza yari yaribagiye ububasha bw'abo bagabo inyuma y'ivyo yabonye bari bashoboye kuva mu bihe vy'urugamba kugira rwaho mu muhari CNDD-FDD bemeza ko abo bagabo bo baberekwa canke bakaba intumwa Imana arungitse kuko ivyo bavuga vyose vyarashika. Gerega nkuru nziza yarakanguzwe abonye cakiringa gira genda takimaze umutwe dusumira ngo yo barashatse kwigaya mu gusaba imbabazi ku munota wa nyuma abonye amazi amugeze mwizosi ngarika amazi yari yamaze kurenga inkombe. Mu butumwa aba bagabo nabo barungitse umunsi Ndayishimiye arahirira amabanga yo kuba umukuru w'igihugu bishura bwa butumwa bwa nkuru nziza bavuze bati twashaka twibutse ko Ndayishimiye abisikanije ku butegetsi n'ikiziga ejo n'ivyamugora mu rugendo rw'ubutegetsi bwiwe nazigira uyitwaze ko yamutobeye. Ubu butumwa rero ngo abari bazi iyo buzananye bace banezerwa babona ko ibintu bigiye guhinduka, igihugu kigiye kuba Eden nk'umwe bahora
nka kumwe bahora babibwirwa. Kandi Ndayishimiye acumva ubwo butumwa niko yabifashe, yaciye azinga impuzu asimbira ku kivi, atangura guhindura ibintu bimwe bimwe vyari vyaragoranye igihe ca Nkurunziza. Impundu zitangura kumusesekara ko zivuye irya nino cyane cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere bamwe bari batanguye kumwita umutabazi wabo. Ariko mu nyuma abagabo bamaze kumusigurira yasanze yatawe nabi ijambo ngo ejo ntivyamugora mu rugendo rw'ubutegetsi bwiwe ntazagira uwo yitwaza ko yamutobeye. Abagabo bashatse kumubwira ko nibamuha intumbero ikamugora gushira mu ngiro ntazitwaza uwoba yamutobeye kuko uwari kumutobera yari yabonye aho yamushize. Ubwo butumwa bw'abagabo bwahawe Ndayishimiye bwuhiriwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ari no mushitsi w'iteka yari yaje gushigikira Varisito Ndayishimiye. Kikwete nkuzi CNDD-FDD cane azingene yubatse n'ingene irongowe. Yaribukije Ndayishimiye yongera kandi yibutsa ibihangange vya CNDD-FDD vyari bikoraniye kuri kiriya kibuga, nayo abarundi bose abagira ivyabona. Avuga ko igihe hategurwa ibiganiro hagati ya leta n'umwari CNDD-FDD ivyo Hussein Rajab na Nkurunziza babona ko arakasa mutwe babituma Ndayishimiye. Kikwete yavuze ko Ndayishimiye ataco vyamutwara ko umutuka, umuvuma canke umwirukana, igikuru we yakora ivyo abamutumye bamubwiye. Kuvuga izina rya Hussein Rajab imbere Ndayishimiye ngibihangange byose vya CNDD-FDD, abashitsi baserukira ibihugu vyabo n'abarundi bari bagandariye Nkurunziza hari harimwe ubutumwa bukomeye. Mbere Kikwete yaciye yihanganisha bari bababaye kuba babuze Nkurunziza kuko yarazi neza ko harimwo abaryango biwe b'amaraso. Tube turaretse bamwe bamubonamwo ivyo basakiza inyaga zabo bamwitirira ko ari uwabo. Kuri babana b'ubwenge rero bumvira mu nduru, Kikwete nk'igihangange gikomeye muri Tanzania yarajije kubibira ibanga ko abahora batuma Ndayishimiye ari babiri, umwe bakaba bamuhamvye asigaye wundi umwe. Kwa Kikwete rero yarahawe karyo kugira ashikiriza ubwo butumwa, ntabwo ari isanganya canke ivyapfuye gurana kuko abari kugira ico bavuze ari benshi. Vyongeye Kikwete yarazi neza ko ururimi ari rwiwe ariko ijambo yarirungikanywe. Ico gihe Kikwete yaza gushigikira Ndayishimiye yari yazananye na Samia Suluhu Hassan aramutswa Tanzania uwo munsi. Bose baje bazanye ubutumwa bumwe, nibo bazi neza na bene ubwo butumwa. Kuba rero uyu munsi Ndayishimiye yoca muri Tanzania kwa Samia kuramukanya kugira kace kabakaryo ko kubonana na bamwe barungikanwa ubutumwa Kikwete na Samia nta gitangaza kirimwo. Ngayo mashugwe y'iteka Ndayishimiye yari yatanguye gutegwa n'abarundi ko aje kubabera umutabazi, ngabagabo baramwibukije ko atari cyo camuzanye ivyo gutabara abarundi n'igihugu bifise bene vyo, wakwiye gukora ivyo bamutumye kumwe yagamburwa kera. Bimwe vya bene agatwe gato babonye Ndayishimiye ahindutse giturumbuka, ivyizere bari bamushize ko birahunguruka. Ubu abatari bake bamuvuma amabahari y'amate, ibitutsi bimugenewe babanza kubihadikiriza mu myanya ya kahise na kubu. Ivyo bamwipfuriza vyo nakamarampaka. Bamwe mu begereye abagabo bobo bitwa ko hari utwo bazi na duke bavuga ko Ndayishimiye yahemukiye abagabo kuko ivyo bari bamutumye atari vyo ariko arakora, ngariko iyo baba abakanura neza botahuye kugira ngo Ndayishimiye abe ubu avumwa n'impande zose, abari mu mugambwe wiwe n'abari mu batavuga rumwe nawo si bisanzwe. Nibo bwa mbere habonetse umukuru w'igihugu avumwa nabo mu mugambwe we bakahuriza ko n'abatavuga rumwe nawo, ariko we ntagire ico bimutwara akabandanya urugendo. Mu majambo make Ndayishimiye ntiyicaye harya kubw'umugwi uwicankuriye, ahari kubw'imvo zizwi n'abafise ubwenge ngo buhanitse. Ababibonye kare babibonye igihe arahirira ayo mabanga yo kuba umukuru w'igihugu, kuba atabakuru b'ibihugu baserutse bwari ubutumwa bukomeye. Umunsi Ndayishimiye ashikira ayo mabanga, abagabo batanze ubutumwa bwavuga ko azomara imyaka 3 muri ayo mabanga. Uko ari ukumuhumuriza we kuko ayo mabanga yabona ko atazomworohera, hamwe no kuremesha ibihangange bizomuba hafi kugira ngo bumve ko ari akanya gato. Mu kiganiro yatanze arumanyije iyo myaka 3, Ndayishimiye yasa n'uri karirimbura nk'usozereye ikiringo. Ariko mu ngingo abagabo bafashe bamenyesheje ko hataragera ko akinjura kumvo zitamenyeshejwe, niko kuba acicaye harya. Nkuko bibandanya bivugwa muri ico kiganiro, nkuko benshi babivuga muri ico kiganiro Ndayishimiye yatanze ico gihe, niho Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yahakaniye ko atari samuragwa Nkurunziza nkuko vyakwiragije bwa mbere. Yavuze ko yamusubiriye nkuko nawe yari yasubiriye abandi kuko ntiryari itongo ryiwe amuraga. Hariho bamwe mu biyita ibihangange bari batanguye
kwikazanurira ayo mabanga kuko bagoma baraba ku kirangamisi c'iyo myaka 3 byaratswe kuba kwegera karambara igihe bashaka kurengera karimba abagabo. Hari benshi kandi bahora bibaza ukungene hari incabwenge nyinshi n'indongozi z'ijunja n'ijambo ziri muri CNDD-FDD ariko bose bakemera gukurikira Ndayishimiye mu nzira batabona neza iyo iri kirajana igihugu. Ntibatahure ngo ko abo bose badakurikira Ndayishimiye ahubwo bakurikira intumbero yahawe na Ndayishimiye. Nico gituma atabaza canke ngo ahigimange. Mwiheburo mwinshi hari bamwe mu barundi bikeka ko ibiriko biraba bako co barijyana Imana iri kirabaha. Ivyo ntawo bideya kuko iyo Mana nyene niyo iri cabona igihe abatari bake muri abo barundi bashigikiriwe nyangwa ry'amategeko bagatera kagira bagaba Imana yari yarabarungikiye ngo babashikane ku iterambere bamye bipfuza. Ubwa mbere abo barundi bari bafise abo bishimikiza ko bashoboye kubatabara umwanya wari wo wose. Garika ibintu bigeze bya vyizere bari bafise kuri abo bantu babo byarayotse kuko basanze abo bari bizeye kara karimi ataco bashoboye. Ngo nibakomeza amashengesho kumbure iyo Mana bamanuje. Harayo yogira impuhwe igasubira kubarungikira, harayo yogira impuhwe igasubira kubarungikira bamwe batera kagere bakabagarukira kuko burya isarisumbi seseme umuntu akisanga arari yico yari yararahiye gukoza ku munwa nkuko benshi babivuga. Ibi rero akaba ari bimwe vyama vyibutsa abantu benshi zimwe mu ntumbero za system ya CNDD-FDD ndetse n'ingene bakora. Mu yandi makuru ariko aravugwa irya hino tubandanize kubiriko biravugwa mu ntwaro ibereye. Kononekara kw'amabarabara mu gihugu. Bamwe bati amabarabara yarahebwe abayakoresha bo bararushe. Mu gihugu abakoresha amabarabara cyane abatwara abantu n'ibintu bariko baratabaza kubera amabarabara yatabagaye. Hagati y'ukutabungabunga imizigo irengeye urugero ku modoka hamwe bikorwa mu kajagari amabarabara rikarononekara ku rugero ruteye ubwoba bikabangamira ubutunzi n'umutekano. Mu gihugu cyose abatwara imodoka baranegura cyane uko amabarabara yaba ay'igihugu mu ntara no mu makomine ameze. Ayo mabarabara asanzwe ari ingirakamaro cyane mu gufasha Burundi igihugu kitakora kwibahari yo gifasha kandi gushikira iyo umuhora. Ariko rero ayo mabarabara ntiyitabwaho. Ibinogo binini mu mabarabara ukudakomera kw'amabarabara ibice vy'amabarabara vyacitse kubwo babibona benshi kugendesha imodokari n'igikorwa c'umugwanyi. Mu bice bimwe amabarabara yarononekaye cyane bigatuma abantu bashobora kugira amasanganya. Bamwe bati niragira ishaje ariko rititaweko. Ayo mabarabara menshi yari yubatswe mu myaka y'1977 gushika mu mwaka w'1985 hari ku ntwaro ya Colonel Jean Baptiste Bagaza afatwa n'igice kinini c'abanyagihugu nk'umutwari yubatse inyubako nyinshi z'igihugu. N'ibice vyaciwe nkuko ivyegeranyo vyinshi bivyerekana kugenda kugenda mu mabarabara vyahindutse urugamba rukomeye. Mu turere tumwe amabarabara ntiyagisimbika neza bikongera kandi bigatera ingorane zikomeza amasanganya kuba yakoresha. Igice kinini cy'aya mabarabara cyakozwe hagati y'imyaka twavuze mu gihe cy'ubutegetsi bwa President Jean Baptiste Bagaza akenshi abonwa n'abanyagihugu. Ariko kuva ico gihe ayo mabarabara ntiyigeze abungwabungwa kugira rambe. Kononekara kw'amabarabara mu Burundi rero mu gihe binavuga yuko aya mabarabara abayakoresha bose boba barihevye. Imvura n'imisozi rero ibi navyo bikaza bituma ibihuha n'ivyahuhuka. Mu gihe atabungabunzwe buri mwanya ibarabara ryose ngo rihereza kononekara cyane bivuye ku biduga byacamwe bikavugwa n'umuhinga mu bijanye n'inyubako twavuganye ariko atashatse kumenyekana. Gupakira vyinshi no kudakurikiza amategeko mpuzamakungu ngo navyo biri mu bituma aya mabarabara agira ibibazo. Izo ngorane zunyugwa nuko imodokari zipakira imizigo y'ibidandazwa iremereye. Mu gihe rero umuryango wa Yesu utegekanya amatone ntarengwa iyo tegeko rikarengerwa ku mabarabara yo mu Burundi. Mu buraruko no mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu amakamyo n'amamodokari akwegana ava muri Tanzania na Kenya yamaca mu mabarabara akica amabarabara yarasanzwe yarononekaye. Uko rero kutubahiriza ayo mategeko bituma ayo mabarabara yihuta kononekara agasaza n'ingoga. Ingorane z'ibirere nazo kandi zituma ingorane mu mabarabara ziyongera. Imvura nyinshi zituma hamasiduka imisozi imihoro itwara amazi kononekara. Mu gihugu imisozi isanzwe ari miremire ivyo bituma amabarabara yononekara mu gihe yarasanzwe ari mabi cyane. Ugukora amabarabara bidashemeye mu bisagara kandi navyo ngo biri mu bituma habaho ibi vyononekara.
Bisagara bikomakomeye nka Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi canke Gitega umugwa mukuru wa politike no mu bisagara vyo mu buraruko no mu buraruko bushira ubuseruko nka Ngozi Kayanza na Muyinga abakoresha bari yamiriza ingeso zitabereye. Amabarabara yama yasataguye hashigwamwo insinga za Regideso ishiramwe rudenderejeje rwo gutanga amazi n'umuyaga nkuba na Onateri ishiramwe ryo gutumatumanako rya leta. Kubwo amasoko yo muri ako karere ivyo bikorwa akenshi bikorwa atarusha rubanje gutangwa amabarabara adasubijwe uko yari atanu umugambi wo kuyasanura. Ivyo bikorwa rero bituma abakoresha amabarabara baje mu kaga k'amasanganya kandi bikongera konona cyane amabarabara niko isoko rimwe ribivuga. Amabarabara menshi y'igihugu mbere afise urara runini ku butunzi ubu ni mabi cyane. Naho abakoresha amabarabara baguma batabaza nta nyinshi iboneka iratangwa n'abajejwe ico kibazo gushika ubu. Inzitizi kwiterambere n'akaga ka buri munsi nkuko bitangazwa. Amakuru adushikira avuga ko kwangirika kw'amabarabara bigira ingaruka mbi ku gutwara ibidandazwa ku ngendo z'abanyagihugu ndetse no ku majambere y'igihugu muri rusange nkuko benshi babitangaza. Ni isoko rikomeye ry'amasanganya yo mu mabarabara bikongera bigishira ubuzima bw'abantu mu kaga. Kubera uburemere bw'iki kibazo abakoresha amabarabara barasaba leta gutabara vyihuta gusubiramwo amabarabara, gushiraho uburyo bwo kuyabungabunga kenshi, kubahiriza amategeko agenga ubwikorezi ndetse no gukurikiranira hafi ibikorwa vy'amashiramwe ya leta. Ngo kuko atari ikibazo cyo kubura uburyo bwiza bwo kugenda gusa ngahubwo n'ubutunzi bw'igihugu buriko buradidimiza hamwe n'ubuzima bw'abantu bushigwa mu kaga. Ku mabarabara yahindutse ikimenyetso cyo kwibagirana kutavugwa ngo vyari bikwiriye ko agira uburambe. Utibarabara ridahora ribungwabungwa rirangirika atakabuza cyane cyane iyo rikoreshwa cyane, niko engineer umwe mu nyubako z'amabarabara yabivuze asaba kuguma atamenyekana. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke s'abone ne utaratsinda ko kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari hose kugira ngo nabo baje bari mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire.